reka tubaramutse twongere tubahe ikaze bakunzi ba GR24 bakunzi ba BF tubahe ikaze duhe ikaze n'umusisanguzi wacu twari dukumburanye cyane Ana mwanya kireneza kabisa nagakoka reka duguhe ikaze uramutse abakunzi bacu merci beaucoup umutangazamakuru ndagushimiye ubwambere ku ikaze wampaye deuxièmement ndagushimiye kuba wari imbere ukuntu mira tuganire yego kuko si bya bose ugira inzu umuntu akwiyumvira ko akaguha ubutumire bya muntu wagufise ku mutima ubitavye nawe uhaye ubutumire akita icyo rero kiba kiza gusuba kubera ko urugo nyabagendwa hari bavuga ngo urugo rukristo ngo nurwakira abashitsi urugo rwiza n'urugo n'abashitsi n'urugo ingata karibu cyane bakunzi bacu murabona ko no musi turi kumwe na Musesanguzi twatwaje kumwe ikaze Musesanguzi bari bamaze imisi yo kutubaza batabaza be Musesanguzi araharakomeye chaje vraiment mbugo wa mutanga nta n'umusonga Imana ishimwe ndakomeye kabisa nta n'umusonga mfise ntaco nagiriza Imana Imana ibereye bw'icuba amina Musesanguzi twadukumbuye n'ubusesanguzi bwawe hari amakuru menshi unumiye mu gihe cyo kabisa turaganira ego hari amakuru menshi amaze imisi agenda ariko ubu rero hariho inkuru igezweho iyo nkuru ni y'ibihano oni yafatiye oya mwe muvuga ibihano murabibona oya umbabarire gato mwe muvuga ibihano ngo oni yafatiye M23 twigwaneho n'abari barongo hari ibintu murabona ariko ntibiratse ijya ni ntango mugabo byatanguye kuvugwa ijya ni ntango ko biravugwa cyane ku binyamakuru hari ababishiramwe ububeshi reka nabikubwire neza ababihinyuza mu bisanzwe ONU hari ibihano yafatiye M23 answa nk'umuhari hamwe na twigwaneho hari byo bayifatiye nk'umuhari ariko hejuru y'ivyo hariho bamwe mu ndongozi ba M23 nka coordinateur wa M23 Colonel Nanga hamwe na n'uricharge n'iperereza rya M23 uyu Mani Nzenze abo kabisa bafata ibihano muri twigwaneho naho umurongozi wa twigwaneho General Sematama Charles nawe yafatiwe ibihano nawe arimo muri uwo arimo usibyo bihano bya harimo n'ibindi n'abandi bafatemwe ibihano nk'ujya muri ADF bajya babiri bo muri FDLR magabo baza ko ibifise impact nini cyane gusumba ni byafatiwe twigwaneho M23 ndetse n'abarongozi bayo uzi impamvu mu bisanzwe abantu dusanzwe dukurikirana geopolitique y'akarere bijya bihano bivuze ikintu kinini cyane gose nkunze kubona ubundi abazungu nyene bakora ibintu bakujya baguhuba ntibababaza kujya kwimbeba ntibakasha kandi imbeba barayibeshera burya imbeba ntikujya guhuba imbeba ntijyana none kabisa ntikujya guhuba urazi igituma bayibeshera kubera burya bwoya bwayo n'ubwoya nibiki nubwo burya bwoya bw'imbeba hano iri kirakujya ubuguma bugukorako kujya rero bugukora ko menga biriko biragukuyako kandi sha nibyo ucumenga iri kiraguhuba mugabo wundi imbeba ntikujya guhuba barayibesha abazungu rero tinabo bakora kujya abazungu bakora kujya barakurangiza utazi yuko bariko barakurangiza babikora kimya sinzi ko wabonye ngene byagenze mu Rwanda kuri FAR kiyasha igisirikare ca President Juvenal Habyarimana igisoda ca Juvenal Habyarimana bo bari bipanze kabisa bari bashoboye urugamba bari baruzi babona ko inkotanyi ataho zoca ngo zibe zofata igihugu niko babona banazita n'inyenzi babona ko inyenzi yofata igihugu biciye he bigenze gute ntabyo bashobora kwiyumvisha nta naho byari guca mugabo abazungu nyenaba ingene bagiye gutuma FAR ihunga n'abari nyuma yabo bose babikoze mwibanga ntangere enda ko ingene babikoze babafatiye ibihano nyuma yo kubafatira ibihano kubera ibihano bafatiwe
ntibari gushobora kuba bogura ibigwanisho bagomba kugwanisha sitoke bari bafise aho gusa. Ikibazo rero bagize bo ntibamenye ko badashobora no kugura ibigwanisho, bagwanya urugamba nk'aho bibaza ko amasitoke yuzuye ibigwanisho bashobora no gutora ibigwanisho hamwe n'ahandi ngo bigwanirwe. Hageze aho abasirikare basigarana gusa amasasu yo guca inzira, batagishobora kuba bohangana n'inyenzi, barahunga baravayo. Basinziriye gato basanga bimaze kwibintu. Nuko byagenze. Burya rero ibi nibyo nje kubona bije no gukorerwa M23, kandi ntibikorerwa M23 gusa, burya na RDF iravye nabi nivyo bigiye kubabako. Inyuma sinzi ko ubyibuka wowe, avake bafatira bino bihano ba Corneille Nanga, aba bamana inzenze ba Sematama, narigeze kubivuga. Avake hamwe hafatiwe ibihano aba basirikare ba RDF, wanashaka yamuna chef d'état major w'u Rwanda. Navuze nti ibihano bije, pay attention. Abantu bazobona yuko umenga ntaco bimaze, bazona yuko umenga ntaco bije guhindura, mugabo bene kubifatirwa bo barabona ko bikoreye umuzigo. Igihugu rero nk'igihugu bazobona ko byari bihano inyuma y'imyaka runaka, niho bazona ko bijya bihano byagize ubwaku. Ibi rero bibaye kuri M23, hatanga kuvuga amajambo ngo ngo nugusamaza amakungu, ngo nugutesha umwanya FARDC. Ninde yababwiye ko bigiye kugenda? Ninde yababwiye ko bijya bihano oni yafashe biza kubuza Wazalendo kugumirasa? Wazalendo gumirasa iguma kukivi kabisa, FARDC iguma kukivi neza cyane, FDN bikomeza gutanga umusada, Tshisekedi akomeza kugwana diplomatically. Afurere gitangaje ntacuze ibi bihano oni yabifashe, Tshisekedi ataragenda kwicara ngo yenyegeze. Haro none agomba gendeyo, burake yagende agende hariya kucaroni yenyegeze ashiremo ibirungo, urabe se kiva suivre. Uti rero mu ncamake kahetse M23 bro, ijya ni ntango sivyo. Mugabo bundi M23 bayiciye umutwe, byumve ko bayiciye umutwe, isigaye zunze umurizo. Uzi kiri kintu gihambaye, musanzwe bijya bihano M23 afatiwe n'abajya barongozi bisobanura ibintu byinshi cyane. Dabura ku bwa M23 hajya novuga ko bisa nkaho ibihano babitesheje agaciro, bisa n'ibihagaze. None M23 ubwa mbere bari bazi ko M23 bazoyimurira muri twigwane. Bundi niyo gahunda yari ihari. Hari gahunda yuko bagira ko M23 ishwanyaguritse, isambaguritse, igaca yimukira muri twigwane. None raba M23 natwigwaneho bafatiwe ibihano rimwe. Ibiro bino bihano bafatiwe bisobanura ko ijya migwi igiye gushigwa mu migwi y'iterabwoba mpuzamakungu. Ico naco kirakomeye cyane gose, kuko bajya bagiye gufatwa nka za Boko Haram, bagiye gufatwa nk'aba Al-Qaeda, aba El-Shabab. Urumva? None gasha ninde muntu azokwemera kwicarana mu biganiro n'umugwi w'iterabwoba? Oya nico ntikibaho kabisa. Umugwi w'iterabwoba nuwo kugwanywa, nta muntu yicarana mu biganiro n'umugwi w'iterabwoba. Ibi rero nibyo ndakubwiye, ntibujya ibiganiro bisa nkaho babitesheje agaciro. Sinibaza ko FARDC leta ya Kongo nako izoja kwicarana n'umugwi w'iterabwoba. Oya ntibikunda. Aho bigiye kubera bicane gusumba rero naha. Corneille Nanga niwe coordinateur wa M23. Mani Nzenze niwe yatwara iperereza rya M23. Igitangaje ngiki. None hoho bokwemera ibiganiro, leta ya Kongo yokwemera ibiganiro na M23, izokwemera gukwana ibiganiro n'umuhari utwagwa n'abateroriste? Ico ntigikunda. Kandi wumve ngo rero ibi bihano by'ibanze bano bagabo bafatiwe bigiye gutuma babaho nk'abasuma b'ibigori, nk'abasuma b'imyumbati, nk'imbeba iguma yikanga inyawo.
ibyo bazokora byose bazokora binyegeje bazobikora binyegeje. Ibi niko bigiye kugenda kuri M23. Umwanya bakora amarobingi c'est fini. Kandi ibi nakunze kubivuga kubankurikirana. Ibi uyu ni umwaka wa Kagame uri kuri abakwega. Uyu ni umwaka wa Kagame. Twaravuze abantu bazoshigikira Kagame batabiravye neza. Umwaka wiwe nibo uzotangura kugira ko ubwako imbere kugira ko ubwako kuri bene. Ntabivuze. Ndawakaro kari très simple. Ego twese tuzopfa nta waje kuba umuzamu w'isi. Abahinga bavuga ko atawuzorusimba. Ntawuzorusimba. Mugabo turabire hamwe izi mpfu zibiri z'aba bagabo zashitse mu masaha atarenga 48. Uyu musenateri wa Amerika uyu yarasanzwe novuga ahetse Kagame mu bya diplomasi. Uyu kandi nibi bihano wanashaka. Ya uriya musenateri agihari sinabaza ko yari ku program sindavyibaza kuko urumva agakaciye kaza karondera u Rwanda yacaguruka akamufasha diplomasi akabesa tension yamwe n'abandi ubuzima bukabandanya. Herabo avuye gutembera ihinguriro isanzwe rikora ama drone n'ikitusa hari ya CO ni muri Ukraine ni hehe je me souviens plus. Atari amasaha ngahe yabaye aciye apfa arafuye. Urupfu rwiwe ruciye rukurikirana n'ujya yari umwami wa Qatar. Aba bagabo babiri nibo bari bafashe Kagame, nibo intambara zihushe cyane muri Kongo. Bakora amarobingi ati yamara ibiganiro binyaruke, ibiganiro bibaye bakavuga bati souvenez-vous ko muri Seserov. Mwibuke Seserov. FARDC gaca igabanura akariro. Kagame nabiwe bagaca baduza igitugu. Bana bagabo bapfuye. Kandi nyuma y'urupfu rwabo niho cakiringo ca Lokenzi ultimatum Amerika ivuga ya nyuma yari yahaye Kagame hageze musomero gisete. Iyi myaku ya Kagame bajya abagabo yarabakuruye. Rabakita itangwe no komera kuri M23 natwigwaneho. Aha rero hasigaye iki kibazo. Corneille Nangaa aremera ko bamukora ku burongozi bwa M23. Wapi bizokunda. None atavyemeye yibaza ko M23 nk'umuhari bihenda ko basigaye ko baragwanira uzoga umurongorwa n'umuterrorist. Oya, ntibikunda. Tshisekedi waza kaza kwemera ko bajya mu biganiro n'abaterrorist. Ntibikunda. So rero abavuga ko bino bihano ataco bimaze ataco bigiye guhindura niko yakatere bo biriko. N'u Rwanda bavuga ngo bijya bihano babafatiye ngo bizokwipasa ngo ntaco bizomara nta ngaruka bizogira bro. Naho bizogera Bro uraganira n'abanyarwanda wewe si beshi cyane. Waburondiro muganira mu Rwanda umubazi mu Rwanda murafise amazi, mu Rwanda murafise umuyaga nkuba. Igihugu cyose ubaze barakubwira. Dabora bari basanzwe bafise n'amazi atameze neza. Ajya atarameze neza nta nayo bakironka. Kubera iki? Nta bije yo gushora mu bikorwa remezo u Rwanda rugifise. Nukuvuga bije ya destine ku bikorwa remezo. Ubu u Rwanda rubishora mu kugura ibigwanisho. Bariko bitegura kuko bazi ko bashobora none kuzofata ibigwano bikakaye ku buryo adashobora kuronka ingene binjiza ibigwanisho. Badashobora gusohoka. Izi ni ingaruka za bya bihano bavuga ko ataco bizogira u Rwanda n'abanyarwanda. N'uyu munsi nibabivuge. Bya bintu nuko kabisa nanje nongeye kubitahura. Nongeye kubitahura kabisa. Reka tubirindire turabe none iyo bizoherera bibi. Reka ngombe ikindi kintu bro. Wowe twarakoganira kera. Yego. Wari warampeje. Baragiye ngabo badusetse mu Burundi ngamasoka gumasha. Nta kizimya moto bafise. Ngo mugabo ngo twebwe dufise indege zo kuzimya imiriro n'ikitusa.
nta mahinguriro mu ndwi zibiri ziheze ahiye. Ihinguriro rya yawurute n'ihinguriro hari ububiko abashinwa babika ibisuguti n'ibikitusa harahiye. nta kizimyamoto nabo bari bafise. Oya ntacyo turatura kizimyamoto. Za ndege bavuga ziza kuzimya zibe zimyemerejwe. Batweretse urukundo, baturiye isoko yacu, bazana indege ngo zije kuzimya. Indege zaje muri Tanganyika kudaha amazi n'utudobo zikaja kuzimya. Urabona ko isoko yaheze iratokombera vyanse. None je nagira ngo iwacu bagize inzigo bazana utudobo. Iwabo ho natuye tudobo ntivyakunze ko banatuzana. Ariko kizimyamoto rero hose n'ibindi. Kizimyamoto bazibuze bigenze. Bahora batwigambako. Uburaho yambwiye ngo kizimyamoto zirahari, ngo indege zirahari, ngo habuze ngo amazi, ngaho bakura amazi yo kuzimya. Kivu yarakamye mu gihugu cyose. Kivu yarakamye. Ku indege umenga ziranyaruka. Niba bafuma baza tukabatiza Tanganyika basi. Mwana wa mama bakavoma. Buriya akarimi kavuga inagore karagororoka. Iyo bari ko bavuga ibibi ku bandi, baba bakwiye kwiyumvisha ati nka muri akabyo zotubako. Ubwo koko tuzovyifatamo neza gusumba bakanaka. Twe bavuga ngo ni leta yacu turira amasoko. Leta yacu niyo yagiye gutura amasoko yiwabo. Canke nuko leta yabo yari ifise gahunda yo kuzotura amasoko iwabo n'ibikitusa. Bagaca bashaka no kubyiga ku yiwacu. Noneho uruhigi rwahindukiye. Uruhigi rwahindukiye. Iri hatari kabisa. Akabi gasekwa nk'akeza. Ibi by'ibihano byo rero bije gusongera isibe. Ibihano bije gusongera isibe kuko tugiye kubona n'ibyahuha bigiye guhuhuka. Ariko je ndiko ndaraba ibi bihano bitera bija mu Rwanda muri sangutse. None ushaka bizohera kuri M23 nyuma bitere bijabuka. Byatanguye mu Rwanda. RDF yatangiye gufatirwa ibihano nk'igisirikare, nyuma naho batora basibura abasirikare. Ivyabaye ku Rwanda bije kuba kuri M23. Reka nkubwire ikintu kimwe wanashaka. Nkarondogota. Ise n'uburangiza. Ikintu giteye ubwoba. Gishobora kuba cuba ku Rwanda. Waruzi ko ibyo u Rwanda rwakoreye Kongo ishobora kubikorera. Yego birashoboka. Umusanzwe u Rwanda waja muri Kongo rugiye kurondera FDLR. Usibye ko rwaca gwiba amabuye y'agaciro abakongomani, rukica abakongomani, rubaziza ubusa n'ikitusa. Mugabo burya ndiko ndarabira ibintu biriko biraja, uruhusha u Rwanda rwahawe rwo kuja kurondera FDLR muri Kongo. Burya Kongo irashobora guhabwa nka rujya ruhusha rwo kudoja kurondera M23 iyizoba yarahungiye. Haba mu Rwanda, haba mu Buganda, haba muri Kenya, mu Burundi ho ntibazo kwiga barondera. Abaza tuzobakira tubafate neza, tubashikize ubutungane mpuzamahanga. Abakorereko. Sinzi uko urabibona. Ndabibona kabisa. Kongo irashobora kuzohabwa droit de poursuite mu gihe M23 izokomeza kunangira umutima. Ishobora kuzonangira umutima hama bayirase kabisa, ive muri Kongo itabishaka, ive yihunze. Imaze guhunga kubera bazoba babaye mu gwiterabwoba. Amakunga azatanga urushati Tshisekedi kurikirana abantu baze bagaruka. Gendo barondera. None ariko ukuri hehe kuri M23 ubona yiteze neza kugaruka mu Rwanda canke yiteze kuma ipenetra kugeza ivyo bihano biyihohoshe. Tahura iki kintu ibintu Kagame ari karakora nukosha ari karabosha na inyosha mbingusumburatse. Daboro wibuke ko Kagame atigeze yemera ko ashigikira M23, sivyo? Babimwemeje ari uko bamweretse ama preuve ari tangible. Ivyo aravyemera, sivyo? Abasirikare biwe bo birashoboka ko yozo bakuraye, birashoboka bitewe nkamwe y'u Rwanda rwasugerejwe rwageramiwe. Kandi iki naco ukizirikane, erega hari abanyarwanda bamaze imyaka 30
bari mu buhungiro bimwe ambasaderi yavuze ati wibaze ko umwana yavukiye mu buhungiro adakeneye kujya kubona igihugu cy'amavukiro cy'iwabo. Bajya abana bashobora kwirevoluta bagashaka gutaha iwabo ku nguvu ku nzira y'umuheto. Urumva igihe Kagame azobona ujya mwokera wabajya abana batashe azoba ari akajya ko gukurayo abasirikare be bari muri Kongo, abakuru baje kugutabara u Rwanda. Ico gihe niyo abakurayo rero hazoba hasigaye bande b'abakongomani b'abarundi yahenda niho bazoba basigaye bajumarariwe batabona iyo bava niyo baja, batabona ico bari bukore, niho dusigara bategwa ikamba nka kumwe byagenda kuri ba Cyril. Uravyibuka 2015 bateguye kudeta imaze kurata bamwe barahunga, abatahunze bishiramo akanyerigabo ngo ntaco bazotugira twe turaba general turaba officier. Hewe babohwa n'abakaporale, kaporale yaraboho mu general Kamba uw'indege kabisa. Warabibonye? Narabyiboneye ibyo rero. Ibiro nivyo bigiye kuba kuri bajya bakongomani. Kagame ashobora kuzorotira biwiwe nubwo gushika uyu munsi acerekana ko atamugambi wo kubakurayo afise. At any time ashobora kuzibakurayo. Yego kabisa. Nanjye ndiko ndabibona ko niyo biriko biratera bigana. Aha rero abo muri Tabara acaza kino kibazo ko yabahaye ikiraka muri Kongo, bibaza ko niyakurayo ingabo ziwe nabazoca bakurayo abatware zoca biherera he bazoca bishikana mu gihugu cy'amavukiro. Turanabakumbura ni bene wacu. Ati rero urabatera akamo ko boze cyangwa bajya ni bene wacu. Ubuzi ko ubutungane butamukurikirana natahe ntaco bazomugira ko yigire mu muryango. Atse mu muryango abarundi barakunda dufashanye n'urugamba turimo gwiterambere twubaka igihugu, bareke kuribwa n'imibu atavyo baharanira. Nako ndabireresi yabajya batwigwaneho bafatiwe hariya muri zamini muri Minembwe wi mona biratiye n'agahinda n'ubabara. Ugasanga n'ukuri umutamangana dawe bamuboshe numvise harimo n'uwari directeur ku ishuri runaka nagiye no kuvuga bamuboshe directeur muzima yataye akazi bagaca bona nibaze twubaka igihugu kabisa. Bose sanguze reka tugushimire cyane ko twaguteye akamuka. Nanjye ndabakebuke dutumire abatagira subscribe kugira ngo bayikore, like yo ngo yirukane iki like yekana abazimu n'itiro. Tugushimire cyane n'undi munsi uze wongere bane natwe. Jemba mbamari kabisa. Dushimire n'abagenzi bacu, inshuti zacu zidasiba kudushigikira, tubabwira duhurire muri commentaire nawe utaha.